Odi. Sawa. Miseneza. Uraho. Gira. Amerisa ni hapi. Kusara jana. Oh ya, Amerisa jana. Uramutu ura. Ingwasi muzuri. Nguvye mbwiye ati ari umuntu amukeneye. Bawo ndibumvikana ku amadiri dufitanye. Yambo. Ni sawa. Mwiriwe. Meri. Namba isa ngene nambari biratora. Meri, ingokonyere miseneza man. Nibyo biratwamba birazivye. Uramaze kudiraga umukobwa wagutera ipoto. Ushaka kufumaniwa? Yarashikiye baragufatanye umugabo bamfatiye n'amakofi narari. Gasa cyo kufumana ndakwenda byibuze. Kofi naririye ku. Nakwiswa biri hasi. Byari rimwe. Umukobwa wabandi wamugurukanye. Oya. Ahubwo babiri nibo bamfashe. Kubona mucigiye narabavanga. Nakubwo babiri bavanga amembe. Bacha baramfata nimba byo bavyumvikanye. Chufije na cyenda bihe bamugenza. Cyenda bihe bapanga. Mwe nkuse ryo ngaha. Nk'ikisigura turabona ashinga no mbona nkuse ryo ngaha. Chandunama. Nunamye bya bademu. Ngogira ngo vuga. Ngo kuva mwigiriye abahinga. Urumva nk'ikintu nanye kujya sinzi kunabonye akayira gutya ko nanki bari bahagaze hejuru yanje avuga ngo haguruka tukwe ngo tubwize ukuri meze uku ndabona akayira rasta ndakuri kibanze nyuma eba sinzogibagira Yes, want wakunze Isaac TV muri hose muri mana bane namwe murabona rero ibintu bimeze neza cyane ngaha turi mu kanyosha ku mayira abiri kubahazi baca bahabona neza. Isaac TV rero no musi turaje kugendera umwe mu baririmbyi tumaze iminsi tutabona ku ma exclusive namaze iminsi ataboneka ku ma exclusive tatandukanye ku ma interview ariko aheruka gusohora indirimbo yiwe Kapa official video kabisa bigoza cyane bana rero nashimye rero yuko uno musi ndamugwa giturumuka welcome urabona nyine bawe ya Amerisa nyarukanye Odi. Sawa. Miseneza. Uraho. Gira. Amerisa ni hapi. Kusara jana. Oh ya, Amerisa jana. Uramutu ura. Ingwasi muzuri. Nguvye mbwiye ati ari umuntu amukeneye. Bawo ndibumvikana ku amadiri dufitanye. Yambo. Ni sawa. Mwiriwe. Esa kunza Isaac TV ku cyubahiro. Tuza kumurindira ngaha kuko urabona deja ni home. Na hari umuririmbyi ariko kwinjira mu nzu z'abandi foke tubisabira uruhusha. Ko usanga hari ndabara abavyeyi arabasister abandi kwinjira rero directement n'amakamera bishobora kutabagwa neza ku cyubahiro cyo tumurindira ngaha nyine kugira turabengene bizagenda. Umuduga usanga ari bwiwe sha. Umuduga usanga ari wa Emery. Tamesha ko Emery Sani niwe akiri muri rinzi wenyene. Emery Sani niwe akiri muri rinzi wenyene. Akiri wabo. Bite? Mze neza. Ndamutana none maniga. Mze fresh. Uri muduga uri mutoye wa Emery Sani? Ataraje. Yari yabyutse yari sawa kasi namurindi ngo tuturayaga ntacu biterere nugiye he none ninje kugukingira ko urije kingira gira none ngaho mu byango wanyuguma uguma wuga kubera iki none mutana uri musana mbona akaboro ngaha agahereni gasigura iki naho kwiryohera gusa none Emery mumurana na Emery cyangwa arirara nawe nyine ariyo anagwenye arirara nawe nyine mu cyumba nawe ufite icyumba cyawe wowe witwa Ashazi okay ntirigera wiyumvira hasi umunsi umwe hasi nawe uririmba umuziki Imana
ino ngo izuba ngo rikorera muje na cameraman tugire basinga tugire nga fresh none ndakanda ndakubaza waruvuze rero ngo nturayumvira kuririmba kubera nabyo nkunda ibintu byo kuririmba muze fresh urikura bossa we courage ya ndabona umuryango wawe Melissa ngambora muganga turi 9 abana 9 kumuri bishimana yabo ni bake abahungu ni bangahe abahungu ninde abahungu indwi abakobwa babiri kwe mwese muravukana hamwe yego mere ni hamwe yego ari ngaha muri sa narajya mama niyo kamera tuyaga yo byemera ntangora mama bivyeme cyo mu dusabi tuyagira mama Melissa tuyagira mama ndabugize muvyeyi ni sawa mama twavugana olo uragwaye ariko twakwinjira hasi turaramutse tubambura ibirato canke yatubwiye ngo mama Melissa none umuririmbyi Meri, ngo nyere meze neza man. Nibyo biratwamba birazimvye. None mama, ko wanse ko tuyaga muvye. Oya mutoto tuzoyaga hanyuma. Ugwaye iki mama? Ugwaye. Ugwaye ijisho rirandembeza hamugire biroro. Kandi amaso yasaze nanje nuko. Ariko urako nemeye kuja imbere y'aka kamera. Mama Emerisha. Sa ntaco ko wase ko tuyagera. Ariko ni mushiki wawe me? Sister ni sawa. Ariko twavuga naho nishaka tuvugana. Basi nacho umwana ni muto sawa ntaco reka basi turindire Emerisa naze nimba ariko yambara ivyuma sinzi oyo baniga ucambara barakoa ucambara mask nawe nakwizera umwana w'umuntu nakwizera umwana w'umuntu bite rero musaza isawa meze neza bana waje waruvuye urugo rwanyu ni atari zungurukuku hari iminyuro myinshi ntawe umenya kizanya abantu mutaba ari fresh urabona ko wambara mask nawe bisa neza amakuru imisi rero ayemereye jinda waruryamye wari mu biki nagamane mwigiraze zimwangiriye je foke ndakuvyura nta kundi ziri hanga okay bwana Emery cameraman urabona ko ifeshire ziri ko mugamane ntaze kuvuga ngo urumva ngo twamusanze avyutse aravugisha ko ahubwo egerino bakuzuba ufite iswaga zawe abastari ni atari imeza ibiro bingahe yagere hiyo Emery isaha fresh isaha nini semani bagiye n'ibintu by'amabring nga okay niko rako tukuvyuwe mere nka basatubi okay sawa akorashize ko kimwe okay Emery amakuru imisi ariko genda guheruka kera mutaha chagiye mufatira kwibarabara acha niwe ndaguheruka brave mama Emery ariko birashuka gatakara mu muziki bakakura bien uri mu biki PJ sinabuze mu muziki rasi sinabuze mu muziki gusa nibaza ko hariho harakagwi k'abantu abashaka ko umuntu apotera ugasanga ibikorwa vyiwe ntibabivuze cyari ko ndaraba amastati ndabona stati ya Willy yahoze ari metwa centre ariko aravuga ngo ntiyumva ukuntu nandika neza ndirimba neza ariko singiriwe promotion ikintu nabonye ndavuga ati ba kumbure warakibona ariko kweri ko mu artiste nka wakibona ariko abajeje kugira promotion ntibakibona bon niyaza yuko cyose motera kina mandi handahari ariko ibikorwa by'iwanje nibyo benshi bagerageza gupoteza uvuga yuko ibikorwa by'iwawe urakora akabishyona harabantu murakunda kuvuga akagwi k'abantu bakunda gufyona imiziki yanyu ari akagwi exactement mukavuga mukadoma kugira kumurana atavuga ati ego shaba shaka kuba bifise mu ruhara uyu n'uyu bari bandiga Emery
kuko mushize muri rusange ngo akagwi ucumenga ni ibintu bifobetse ukuntu tube clear gato tuvugishije ukuri hari abajournaliste bakora neza kandi vraiment bagakora bien hakaba n'abandi umenga bafise abaririmbyi bashobora kuvuza akagwi rero n'abantu usanga ndije shaka kuvuga ngo nakagwi kuri jewe ugasanga ku bandi sakagwi ugasanga je ntibamvuza muga abandi barabavuza so usanga rero bigenda bitandukanye usanga umuririmbyi wese umajije ati nibande wavugawe n'akara bato bakubwira kandi ikintu natsawe nuko abaririmbyi benshi baratinya kuvuga ukuri kuko baba bazi yuko ejo batazosubira kugira kubavuza urumva okay canke ejo bazohora nabo ba journaliste ibaba ukamenga habaye beef musanzwe umuntu avuze ukuri mpeye kubi beef so hari n'abandi baririmbyi batavuga kubera ko bo basanzwe bavuzwa neza urumva ariko akagwi k'aba journaliste bariho okay badasupporting bikuba bya kuri jewe sinovuga ko badasupportinga ni wa muntu neza ko arimo n'ubujyajya umuntu ashobora kuvuga izindimbo yawe rimwe none musanzwe izaki indirimbo yashobora kuvuga ukwezi kumwe indirimbo shasha ntibibaho kuko uravye indirimbo nkora numva z'abandi bo hanze ivuga hasi amezi 3 amezi arenga muga mu Burundi arafise akantu ko gufata indirimbo z'abantu bakayivuza ukwezi kumwe kugira ngo bakwikure nkumvuze ngo akagwi no byo saba ko manza kubandika bose ariko ndakwemereye ko uwundi munsi mu kiganiro cy'iwawe uzobakubwira bose sawa Emerysan tukiraho nyine mu by'umuziki kwanza big up wasohoye clip nziza kapani good song narayibonye inshuro zine ndajugumira bati no c'est pas possible ngiye ndiri muri nzayikoze production yakozwe na production yakozwe na Oli Black ari muri JC production no producteur akiri muto ariko nagiye mbona uko twageze uko nagenda arameliora arafetala so no yakoze y'amasana reka tusiguri clip gato harimo abakobwa beza mutabaje bakogwa abakobwa kandi wewe icyo mutazi Emerysan mu ndirimbo ziyo araraba ntapfa gukwega arivyo wisunga mu kuraba ko gushira muri clip zawe bajye abakobwa mu sanzwe ujya mu producteur niwe yabazanye Oli niwe yabazanye ntiwamenye naho baje bava oya yaranyeretse amafoto ndamubwira nti abajanye naba ni clip dushiremo aba we wisunze iki kugira utora igikura wanje kwanza kuraba look hariho umuntu ushobora gushira muri clip kavuga ati iya mbere ongereza harimo umuntu mutoyi ariko cette fois-ci abantu banini foko tutabibagira tubona ko bafise kibanza nawo nyine mu video minofu okay nje gituma rero babonye ko nashishiramo umuntu ameze neza kandi uravye no hasi ubona ko okay sawa abale ije clip nagerageje kwiraba ndayihweza avuga ati shanga nageza kuramo ibibazo nka 2 cyangwa 3 ndamubaze uwo mugabo Emery kapa uravye harimo ibintu by'amadrone biki utwaye amafaranga ngana gute ataraka abantu urabona abarundi turafise ikibazo cyo kuma tuvuga ngo twakoresha amahera menshi ariko sinoshima kuvuga ngo n'amahera menshi cyane mugabo simake kugira ngo tugere rimwe ita secret professionnel okay simake ariko sina menshi cyane kuburyo umuntu yavuga ngo urazi ko mu bisanzwe natabuye yuko mu byinshi umuziki wacu abaririmbyi bacu baribeshera urumva ugasanga wewe umuririmbyi yabaje bakoze clip yanga akavuga miliyoni 10 miliyoni 10 ugasanga ntajeho kuki ufise nta n'ikinga ufise miliyoni 10 neza ko uyifise ushaka kugura parcelle ka ares ibiri ugasanga na parcelle ufise hama ukacuja kuri TV ukavuga ko wakoze clip miliyoni 10 abantu bababesha mugabo ariko clip yawe kapa iri mu mamiliyoni tukinira mamiliyoni ego mamiliyoni apana menshi si menshi cyane kuko harimo
n'abantu bagiye baramfasha ariko turi musema miliyoni oya umuliyoni urarenga Okay. urarenga sawa uheje kuvuga jambo wenyine ati usanga murakoze clip y'imiliyoni atana gihugu cyafise nabonye umuduga ngaho ni gwawe n'umuduga afise ingendeshwa nawe atari ba uyu n'umuduga namye ngira nko kuva kera barabizi ariko ubu wari wagize ikibazo ndabona yakora ko byabaye nabi ucubanza hariho n'ikindi cyuma cyapfuye hariya bisaba ko manza kugikoresha ariko nako niyumvira nti kumbure kuyikoresha zo ntwara amahera menshi gusumba aho nugura shasha nyaza yuko ubu ndiko ndaraba wa mufundi twaravuganye ndiko ndaraba nyaza yuko bazoyikora batakoze iyi duce ndaba ukuntu wagira nza n'iyindi ubu urafisa ka déplacement umwe ubu ndipakiza ngapa na bisi ubu ndafata kuri bisi ya haraze gihemo kabisa ariko man arageza ku muziki turiha bashobora gukonsoma nk'ibihumbi nka 10 15 kwideplace gusa atahantu na hamwe uzi atakintu kimwe nije kuri uyo munsi ukaca usanga ayo mahera yose ntaho yakwiye bwa mbere ariko yasohoye ni hagije usanga rero bavuga ngo baringi bafite show business ngo bakunda gusohoka yasuka okay sawa nice kapa yasohotse ni video nziza of course uribaza yuko amafaranga akoresheje muri rya muziki uzoyagarura urabyizera ikibazo kitoroshe na gato mu gihe tuzi ko na show zo mu Burundi zitangwa ku kimenyane atari uko umuntu bavuga ngo arashoboye ariko mugabo kwere buzinanye n'abantu ariko je ndizeye ko azovayo ndaza ko nzoyagarura kuko muzihe nzira ba Emery inzira ni nyinshi inzira ya mbere no gusenga Imana ikabikora kuko Imana ibyo ishizemo ikiganza byose bimera neza hama inzira ya kabiri je ndizeye ko uyu mwaka nzogira amashow menshi kandi naho ntazoyagira sho nzogira imwe izokuramo amahera yose okay Emery turiko turagenda aho nyene uko ntwara aho turiko tugenda neza tuce twinjirira aho nyene Emery sana bageze yuko kugira aje muri show ahabwa amafaranga ngahe kugira agenze gutora dogiteri muri show niko mbanzanye nk'amafaranga jewe kubera ko maze kubona yuko ushobora gukora video irenze umuliyoni ndatahura yuko atamahera nanje ari munsi y'umuliyoni notora kuko ubuhombye cyambere gute nshobora gufata wewe wasoya amahera arenga umuliyoni hama ngo ugira show iri munsi y'umuliyoni sawa ariko Emery kugira umuntu atora umuririmbyi amutwe muri show nuko abayizera yuko abantu bamukunda abantu bamushaka abantu bamukumbuye abantu performance zaba bazikumbuye Emery wibaza yuko ikintu cyo tuma umuntu yumva neza ko yosohora umuliyoni akamuha Emery kugira aze mu giteramo n'igiki cyambere nuko afite indirimbo nziza gusumba abandi ufite indirimbo nziza kusumbya abandi naho zitagirirwa promotion n'indirimbo nziza ariko narataye ko gituma zitagirirwa promotion nuko batinya barazi ko ndi umu artiste wa mbere yandika neza barazi ko ndi umu artiste wa mbere afite ama melody meza kandi barazi ko indirimbo ziwanje nizagirwa promotion bajya baririmbyi babo bashigikiye zo bashira hasi so iyo bonye batagira promotion cyambere nuko bafise ico batinya mugabo nanje nico gituma binyongera intege parce que navuga ati tanke mu kintinya nuko mubona ko nkomeye so ivyo nibibaza ko biri mu bintu bituma abantu bataguma banakubona cyane bwa mbere yaranciye intege ndavuga ati none aba bantu je nkora indirimbo ziryoshe gusumba abo bashigikiye ariko bobo ntibavuze indirimbo ziwanje ndavuga sinobiheba mugabo nyuma ndavuga ati nabiheba nzonda bahaye ingufu bazashobona ati twaramushize hasi me cameraman ubabwire nimuzokoroherwa tange nkizi kwandika nkifise ijwi ryiza ntibazokoroherwa inyuma ya kapa hari ikindi kintu hariho iyi ndirimbo ni muri zibiri hari indirimbo imwe ishobora gusohoka yitwa tubanye tuzinanye aho niho nzobavuga burya bose mama we nzovuga ati tubanye tuzinanye mugabo ugi giti kakurira mu babaje sawa Emery sana ngerageje kuraba ndakumvirije neza muvugo zawe ndamuravye Emery sana wakera wari ufise fan base nini wibaza ko fan base yawe kiri yayi nyene cyo yaragabanutse
oya geneza ko ahubwo yongerekanye kuko hari igihe nicara nkumva nk'abantu bariko baramvuga uyu mujama araje kuririmba ugasanga bo bavuga ngo tuzi cabaye abandi bavuga ngo kwiriki ku radio batamuvuza natabuye ko indimbo ziwanje abankunda bemera bakazirondera bonyene rero ndavuga nti wanje yarongerekanye kandi nza kugenda uja muri show ari abantu tuvuga ati bwa bundi wa mujama bari bagerageje sawa Emerson muri dogera mu guherahiza ibibazo by'umuziki ko ndakene kubaza n'utubazo turi privé gato mugira abantu bakumenye neza Emerson tukiri mu muziki wawe nyene urabona neza ko amaradiyo yo mu Burundi bivanye na capacity tuzi n'ingene yakera na yubu yakera RFC poids kuvuza umuziki wawe ukumvikana au niveau national bakana kumva cyane abantu bagakunda cyane ariko ubu niko bibona urabona neza ko amaradio of course arakora kandi neza n'amateleviziyo ariko urabona ko afise poids nk'iyakera bon amaradio arakora neza poids nk'iyakera aro différence parce que icyo no kubwira nuko twebwe twakuranye n'abajournaliste kwanza twubaha nabo bakatwubaha twakuranye n'abajournaliste twini twiga twashindirimbo icyo gihe baraza kuzitura mu studio bakagenda bakazivuza nico gituma hariho na respect ataka yo gukora umuziki kwa n'abagenzi cyane nta showbiz yari hari baratahura yuko bashobora kutuvuza tukaba abastar ariko natwe mu ndirimbo zacu bakaba abastar nico gituma asanga hariho ukubahana no munsi naho hari ibintu by'imigwi ugasanga aba bashigikiye naka ivyo nabyo bituma nimba ushigikiye naka ntuzovuza naka ukibona umenga naka uriko uramuduza gusumba umwe wawe twebwe ntivyabaho twe baratuvuza bon muga ndibuka ko jewe bwa mbere ibi mubona umunsi ntivyabaye bwa mbere bwa mbere ko bigeze kundihira amahera ngo je simvuze nisora rumu ya mbere ariko Imana ikora ibyayo ndarenga so ikibazo cyari no munsi nuko hariho utugwi kandi tant que tukiri muri tugwi tw'umuziki umwe wese agikorera hirya no hino ntaho tuzoshika so uno munsi rero ikibazo ikindi itandukanye y'abakera n'iryo no munsi abajournaliste nuko abubu benshi n'abastar benshi bashaka umustar benshi bashaka umustar ariko kera twakura tubumva utararanambura kandi twebwe kera warase umujournaliste twanamutinya ko uzumva kubwiye wabuze ko akora kiganiro iki niyamvuza nibindi bintu wasanga ariho respect ugasanga n'umuntu naho muhura ushobora gusangira mugabo ugasanga nyine turafise hariho connection ikomeye hagati yacu nabo mugabo no munsi uzamumva n'umuntu hari ifareza yageza kubivuga ngo abantu bakuze batwumva uno munsi niba bashaka kutugirako ariko ibyo navuga nti icubahiro umuntu yarakoze mu mwanya wiwe uno munsi hari abaririmbyi bakora ariko batavuzwa ndavuga hariho Lolilo hariho Black G hari abapeti bo muri Mutangano ba Prizi ariko kubura sewe kandi akomeze kwihangana hariho Ovadu hariho ni benshi ntibagiye kori umuproducteur wanje nanye naramubanira akabaho ni benshi hariho ba Fabilo murapangwa bien mugana nyine naramubanira ni benshi turi benshi na kariste k'abantu bashoboye muga batavuzwa so muga twekera icyo gihe ntibimeze gutyo neza ko wasanga radio ivuze uyu mugana wikagucishako ugasanga musanga umuziki urimo abantu batandukanye dufate nk'abajya abana batumva ngo nabo mu giti bajya se public yiwabo itandukanye na public ya Black G ni ya Satubi ni ya Fizo no kuvuga ko bajya bafise abana bakuranye hariya hejuru iyo bumva ko aravuzwa urumva ko nabajya abantu bari babashikiye ugati abana bacu tubasupporting mugayo tubibagiye bajya nabo baca ya fan base yabo ntituza kwirona cyatuguma muri bamwe mu Kanyosha Kamenge Buyenzi urumva ni hama kiriri ntitubaronka rero ko namwana w'ikiri yarimo epo tamwana ikiri hari abana baririmba Gaseke we ntitubaronka hari abastar usanga rero hari hama
amaparti tudakorako ugasanga rero dukwiye kumenya yuko hari abantu inyivo zisumbana hari abantu bira bashiyemwe amahera ariko babumva ko wabarimwe twere ikigiye muzika cyo wari ucangamutse kubera ko harimo amakategori yose kandi yagirirwa promotion ku buryo ndibuka ko asanga ku masho bagiye gudasho na ba 90 baza kuba bakumutanga ba Prizi usanga arabana mu giti ya masu batamenyere kubona izi mvugo zanyu gamana okay sawa nice ndumva yuko mu guhera hize tuvyugare byose hakogwa iki kugira tugaruke kuri za hit zacu zahariye za kera ya system ya kera igaruke hakogwa iki neza ko ubwa mbere bwo bakwiye ku kwemera ukuri no kuvuga iki tukemera yuko aba artiste bose mu Burundi badafashwe kumwe kandi ko ukudafatwa kumwe ko ba artiste ari byo byamanuye muziki je manu mba nk'umuntu avuga ngo umuziki wacu warateye imbere wapi ahubwo yasubiye inyuma nk'icuro nka 30 muziki wacu warakorotse gusumba kera none ko haize ariko nta guciriyemo none ugiraje kuraba amafaranga muntu ku mashow angana n'amafaranga maro nke si niveau y'amafaranga ni niveau yo muziki nyine ufasha mu gihugu kuko kera nibuka ko washaka gusanga hari abarinzi nka 10 bose bakora avuzwa mugabo no munsi uzosanga abavuzwa neza na neza ni Satbi ni Fizo ni Natasha ni Bface nani kubera iki nabyo turamenye mugabo tubabaze naje muramenye ahubwo nzi ko mubizi ariko hari uwundi atavuye kubana na muno mizi Fizo bamuvyukiye nivyo niko nakubwiye bamuvyukiye Fizo nabo menga atumye kumukorora akabaho abo bane nakubwira ngo hari undi mu misi yari yasuye kuvuma gatoyi yari Vishu bakisangiro ubona nyene basuye kumuvyukira hari undi mu misi arimba neza MB data sasa banduko akakanya MB data aje murase kumuvuza ku radio kwe none uramwumva ku radio oya twe umujournaliste okay icyo nashaka dente tumenye arakora nagana kwibutsa no twugare tubigeze gute tugire gute niyo zako twemere ukuri tubanze kwanza dukore promotion y'indirimbo y'abarimbyi bashoboye apana amazina kuko urashobora gusanga umuntu afise izina mugabo usanga so ndirimbo idafise poa itari nziza okay sawa ariko tubanze gufata kwanza abarimbyi byose kuvuga ati izi ndirimbo ni nziza izi abantu barashoboye reka tubagire promotion ingana twese dukubita umuziki bikogwe nande iyo organisation yorganizende yenaza ko abakora ku maradi bitabaye uko twese zoba dutama kurondera amaradio yacu duyikreye okay sawa benshi bakunda kwidogera ndikogerageza kuyaga n'urongo ya Mikala boci mbwira tuzoyageneza ibibazo byose tuvyumve aho bihagaze n'ingorane n'imyidogo yanyu aho ihagaze uwo uri muri babandi bidogera Mikala cyo kweri bajya babire ntidupfa bajya bajambo naco dupfa mugabo nabo nyene yanza ko hageze ko nabo bikebuka maze oya ubona bikorwa mukora murazi bikorwa byacu by'umuziki hama mushike hiyo bazi ko je narabwiye ko tuzomwibuka memba tuzomwibuka memba yari umuntu yakora ukabona ko ibikorwa by'umuziki hirya nino aguma vyitaho kandi wari umuntu ubona wituye bikagenda neza ubona ko abarongoye Mikali bakwiye kugira effort bagahindura ibintu bagashira mu ingufu bikagenda neza sawa urakoze cyane twari kumwe rero na Mary Sans sino mure kukunyene murabizi ifoke twinjira mu tubazo tw'indani gato rero twa vie privée twumvise umuziki wawe vraiment kandi umaze imyaka kibiri ngaha ubukuje imyaka ngahe Mary Sans nari bagiye kukubwira urabona ko haraheze imyaka 5 bakora umuziki amazina badugije barayazi araho amazina yose badugije haraho umuziki washitse nimba batararuha ibabandanye baduza amazina y'abantu bakeya hama nyuma y'imyaka 5 tubaze imyaka 7 manda yahimanda bivuga bahindura ngo bagira manda imyaka 7 imyaka bashira abandi imyaka 7 gahera abaririmbyi cyifashe ko bameze bazoba bashaje kuko wanyuma aya nabo bavuga bakorora imyaka ara imyaka yagenda imyaka 7 dufate ko wanyuma afise imyaka 30 azabageze kuri 37 ufite 33 azabageze kuri 40 mwumvirize
atache bararonka mu muziki. Okay. Naza ko bazi tubondera kandi kazi. Sawa, Emery San, wowe uri umwe mu baririmbyi bize. Of course. Iyi ni exclusive in Mabana Tabli Mahmoud. Use licence ingénieur. Ingénieur kabisa fresh. Génie civil. Wow. Turekanye n'umuziki usanzwe ukora iki? Muzima ngo misi yose. Ataye muziki ari usanga ndi mu bintu byo kubaka. Nkagenda nkaraba ngene biba bimeze. Ico nkunda gukora. Okay, sawa. Nkaronka make ngabo bivanye n'ibyo bintu. Sawa. Uri muhira kenshi uri gukora iki? Nk'ubu twagusanga muhira kenshi uri mu biki? Utaryamye uri mu duki? Ntaryamye kandi nkunda amafilme. Kandi n'amafilme ndabaratandukanye. Fata bari amafilme ya un peu urukundo. Oya. Si jemwe mwenda ziraba mugo sanga ari nk'abantu by'ama action. Maxo z'ubwenge nyine amafilme usanga afite maxo y'ubwenge. Okay, sawa. Emery San, benshi tumenye imyaka yawe hari icyo bitwaye imyaka y'amavuko. Nanje imeze nk'abandi basanira. Bacari muto. Ariko imyaka yenda ifise. Okay. Kuko ndashikana imyaka ishika nka 30 kuduka. Urumva ko wow. Okay, sawa. Emery San, umwe mu bastari bakunda kwerekana relation zabo kuri social media. Ucura bikasa habaye. Ikintu cyabaye nuko natahuye yuko iyo ukundana n'umuntu ukamushira mugaragaro ariho kenshi urasubanye bigiye hasi kubera ko cyabajamo menshi amajambo gusa bareba bakazana n'ibindi utazi. Okay. Ko ari geje umuntu agimara numva ibintu bamvuze jeje nicaye nkiyumvira ibyo bambwiye nkavuga ati uyu ni jewe canke n'ubundi bazaye. So rero nacimvuga nti bon ubu naza ko bidakwiye ko umuntu mushira kuri ku ma réseaux sociaux ariko mu gihe utarabona ko byukuri mugira mwubake kuko si byiza nawe nyine ubumuje amahoro bumye abeho muri rya monde agume yumva ibintu by'iwawe ariko batazi ko muri kumwe hoho ibyoroha nkawe none urazi ko nawe umustar wewe uramushira ko sawa. Okay, Emery mu gusozera reka tuje mu tubazo twa yes or no. Ngira ndakubaza ikibazo gusa wowe nishura yego canke oya uri tayari na peut-être ririho ishi ni ego canke no. Sawa. Okay, Emery San tutabeshanye burya Fabio barazi kurapa sana kuruta Bface. Stile ziratandukanye zabo n'abarapera. Tuje muri domaine ya rap. Umwe aragira ampe yes or no. Yes or no. Waravuze nde asumubundi Fabio barakaza kuruta Bface. Fabio barazi hip hop. Yes. Na bagenzi banje mugabo Fabio baramusomba. Okay. Bana nukuri no lira kuruta kwambara wa style like kwambara biva no muntu. Niyaza yuko mbabegwa ni bon. Okay. Yes or no. Arakuruta style kuwegwa. Genda reze. Okay. Sawa mujama wanje nibidutera. Sawa. Bara turavye Miss Erika ni myiza nukuri kuruta abakobwa bose baririmba muziki ndundi. Yes or no. Napana bose. No. Okay. Shani Queen yarazimye muziki? Yes. Black Sierra pote muziki. Bara mupote Jesu ya pote. Okay. Bala. Birakwiye yuko Fabio na Bface bumvika. Yes. Beef rateze imbere umuziki ndundi. D-Sing. No. Okay, sawa. Fabio bwana Emery uzindi mizinga. Ifaransa, Kirundi, Icyongereza, Kiswahili. Sine. Tuvuze isaha tuvuze ururimi ruhe. Tuvuze isaha tuvuze ururimi. Isaha. Isaha. Isaha ni Kiswahili. Mu Kirundi. Mu Kirundi bayita indangagi. Indangagi. Nivyo. Menga indangagi.
mboni urazi carico imboni imboni ni mu kirundi bayita mboni ni mu Giswahili nga mu kirundi bavuga ni imbonero aka kantu kirabura kari indani okay sa okay dinet mu kirundi ni mu kirundi barakwegeye ko babita marinette ariko sinzi ikirundi cy'ukuri okay no bambesha okay sawa burya twomenya gute yuko umuntu agwaye corona ibintu bitatu first aje ujya umuntu agwaye corona ku bintu twize hariho hari ibimenyetso kwanza by'ubushuhe hariho kwara mu muhogo hariho no guhema nabi okay sawa barometisha inja uzi guteka rizi zose havuyemwo ipirawo ni kugora nayo nzi okay subona kungora ntabyo noga ushize ngaho usanga nagutekeye bijya bindi bisanzwe playlist ndimo z'abantu dufite mu telefone yawe nizi harimwo hari indirimbo imwe gusa ndazize hari indirimbo ugango Abugangu wize Eden maram wow j'aime la chanson hakabaho na indi ndirimbo ya Akesi Shasha yitwa Akesi Shasha iryoshe rasta makunyura ska kabanira iraryoshe mubanira sawa Akesi haro ni indirimbo ya Fizo ubusa hariho n'indirimbo ya MB Data kiramutuna hakabaho n'indirimbo ya nani ya kera ya Kori okay ndakunda kuyumviriza biri muri telefone hakabaho n'indirimbo yande izo ziramaze hariho n'ijya master ya Family izo ziri muri telefone yanjye sawa izo ziramaze turi imbere gato indirimbo yo stari gwa iyo wanje tari tureka na rya Eden waririze gato itari gwanje yo uzi yabi yubu canke ya kera pempo Zogendi wanyu sawa bavyeyi na bene wanyu bakwihoreze yo uramaze kudiraga umukobwa gutera ipoto ushaka kufumaniwa yaranshikiye baragufatanye umugabo bamfatiye n'amakofi narari my god ana mutabakana wibuka wakoze mu bwana ubu wibutse witwenga sana cyo gufumana ndakwenda byibutse ariko naririye nakwiswa biri hasi byari rimwe umukobwa wabandi wamugurukanye oya ahubwo babiri nibo bamfashe kubona gucigiye narabavanga nakubwa babiri bavanga amembe bacha baramfata nimba byo bavyumvikanye Shirige nakenda biheba mugenzi nakenda biheba okay mwe nkuse ryo ngaha nkicisigura turabona ashiga no mbona nkuse ryo ngaha candunama nunamye bya bademu ngo gira ngo vuga ngo kuva mwigiriye abahinga urumva nk'ikintu nanye gujya sinzi kunabonye akayira gutya ko nanki bari bahagaze hejuru yanje avuga ngo haguruka tukwe ngo tubwize ukuri meze uku ndabona akayira rasta ndakurindo kibanze nyuma ewa sinzoziyagira narahaswe okay akana utugeso wakora mu ukiri umupeti wibutse witwenga naho uri buri mu cyumba cyo ukabona ifoto usungara ku miduga gute bari imodoka irenganye ibyo by'amabeni ukagenda ukiruka ugafata yahejuru guje ukajya umunyenga ukazobona rero mugeze imbere arahagaze arahagaze kaciza aje kubakubita ukajya ukajya wiruka okay sa Emery ndagushimiye murakoze cyane namwe sa abana kumena Emery Santo amuteye giturumuka ariko none yabyifashe neza cyane ibintu byose ni fresh kabisa bana my name is a classic tugere kuri abatwese indirimbo ya Kapa
song nziza cyane, video ikisara ebana nziza cyane, n'amasaramo ndibaza wabibonye gahana kwenda gucishira ukagira ubibone byose bana Juma Jux wakoze cyane, ari kumwe na Emerson yatuyagiye byinshi cyane byinshi cyane gushikaho n'ibindi yabitugiye bitari ngombwa yuko abitubwira, ariko twagerageje kubimukuramwo kugira byose bigende neza cyane bana. Yuke kuyabonesha kuri channel zanje. Okay, ni Emerson. Instagram, YouTube. Tu ariko uraza ka barenje n'emisiyesiye bakwita amafaranga kwice Instagram, barimo. Mr. Champagne shagura umuduga bice Instagram. Wewe champagne kana champagne rarenze, champagne rayobeye. Arazi gukrea ibintu byiwe akagira abantu byo. Champagne nga mu Burundi hariho kajya kantu ko kugomba kumushira hasi ngo Burundi. Mugabo nibaza ko abakinyi bakina football mu Faransa bose n'abazungu n'abanyafrika, ariko n'abafaransa nibamureke kuza baramurenza ubwamo ngo wewe wako mu Burundi. No Murundi kwanza champagne big up n'abagura imodoka izo byatwerese inzira yiwe wacishije mu big up sana namuze mu cyagenge mwese afite inzira ziwe mugabo vre mujya mu Germany bamureke iyo system yakize ni ni ya bien wewe naguma twenza abantu garasta genda mwemera vre safi kabisa bana nuko byagenze show nuko yagenze tuzosubira mu bindi biganiro bikurikira bye.